Kuri uno w'Imana igenekerezo rya 18 mu Kakaro umwaka w'2021 niho hasozerwa urukino rw'umupira w'amaboko basketball wihiganwa ryitiriwe Umuhisi Petero Nkurunziza. Urwo rukino rero kaba rwabereye ku kibuga c'umupira w'amaboko Urukundo kiri ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Imigwi yakinye urwo rukino rwa nyuma ikaba yari Dynamo hamwe n'umugwi Urunani, aho vyarangiye Dynamo itahukanye intsinzi ku manota 66 kuri 61 y'umugwi Urunani. Urongoye ishirahamwe The Rising Generation Basegeta Avele ari naryo shirahamwe ryateguye izo nkino. Mu ijambo yashikirije yavuze ibintu bitatu nyamukuru vyisunzwe kugira ngo iryo higanwa ribe. Twebwe tumaze kugira ishirahamwe twashatse icyambere guteza imbere urwaruka, turihindurira ivyiyumviro, hanyuma dushaka no guteza imbere inkino. Rero duciye umupira wa basketball ko turamaze kugira utuntu dushika kuri 5 dushije muri basketball. Iryo rero ryaryo hagiro ryacu yuko ahantu hose harugwaruka tungana bari mu ruganiro rwacu twabashikiriza ubutumwa twahora turonka twakuye kuri nyakwigendere, mbese n'abandi bose baza baratuganirira. Ijambo rya gatatu mu kurangiza agira sabe hari iragi yadusigiye yo gukunda inkino zikaduhuza hanyuma zikaduteza imbere. Nagira sabe iryo ragi twese turigendere, turigumane mu mutwe. Inkino nizo guhuza abantu kandi nizo kubateza imbere, kandi ivyo twebwe nk'ishyirahamwe The Rising Generation y'urwaruka tuzogerageza kurikwirakwiza iryo ragi igihugu cyose muri Afrika mbese no ku isi yose, nk'uko na nyakwigendera sogokuru wacu twari twarabimwemereye. Haciye hatangwa udushimwe aho umugwi Dynamo batahukanye igikombe hamwe n'ibahasha ry'imiliyoni 2, umugwi Urunani nawo utahukana ibahasha ry'umiliyoni n'inusu. Nayo imigwi yabaye ya gatatu n'iya kane yaronkejwe ibahasha ry'umiliyoni kuri umwe wose. Ekinde naco nuko habaye gutanga amakaye ku banyeshure 40 babaye abambere mu mashure shingiro hamwe na 10 bava mu miryango ifisa mikoro make yo mu bwoko bw'abatwa, bose bo muri komine y'indero ya Mwumba, ari naho habereye urwo rukino.